Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kuri Mboneshakure yacu kandi yanyu ya Isi TV. Tugiye kubashikiriza hamwe mu makuru yagezweho hariko haravugwa cane. Turaza kubabwira yavugwa muri politike, umutekano n'ibindi biriko biragarukwako amakuru yihuta yose muraza kuyumva muri ino sango ry'amakuru. Mu ngingo nkuru hano makuru yacu hari buze gushamikirako turaza kubabwira ko mu ntara ya Cibitoke intwazangabo zitatu mu gipolisi c'Inyamiramabi hamwe n'uwujejwe intwaro bapfunzwe bagirizwa ubwicanyi n'igiturire. Muri ano makuru muraza kubikurikira ico izo ntwazangabo zapfungiwe. Turaza gusimbira mu ntara ya Rutana tubabwire ko umukuru w'umutumba Butezi yahagaritswe inyuma y'ukwezi abogojwe. Ivyo navyo muraza kuvyumva muri ano makuru. Nayo Igitega umugwa mukuru wa politike babiri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze ukwezi kurenga bapfunzwe. Muri ano makuru turaza kuvyumva. Mu yandi makuru hariko haragaruka ko cane turaza gusimbira Inyarugusu aho igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko kirumviriza impunzi. Turaza kubabwira ico igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko cumviriza impunzi aho mu mpera z'indwi iheze umurwi w'intumwa zo mu buseruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania hamwe n'urugendo rw'umurwi w'abanyamerika bakurikirana impunzi bagendeye amakambi y'impunzi muri Tanzania. Turaza kubigarukako muri ano makuru. Hari n'ibindi vyinshi biba bivugwa turaza kugenda tuvyumva. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyondako kugira dushizeko inkuru iraje gushikira mu bambere. Kado makuru yacu tuyatangure mu buryo bw'idonido mubwira kuri no nkuru nyene aho mu mpera z'indwi iheze umurwi w'intumwa zo mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania hamwe n'urugendo rw'umurwi w'abanyamerika bakurikirana impunzi bagendeye amakambi y'impunzi muri Tanzania. Kabaye akaryo ko kumviriza ivyifuzo vy'impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo. Izo ntumwa zari mu rugendo rw'akazi rw'imisi 3 i Kigoma, akarere gacumbikiye amakambi y'impunzi abiri ariyo Nyarugusu na Nduta. Ubuserukizi bwa Amerika muri Tanzania baganditse ko ako kabaye akaryo ko kumviriza impunzi imiryango yabakiriye abo basanzwe bakorana hamwe no kuvugana n'abategetsi ba leta ya Tanzania ku vyokorwa bitandukanye. Mwikambi ya Nyarugusu abarundi hamwe n'abanyekongo bararonse akaryo ko kuvuga vyose ataco bisigarije. Umwe ati twavuze vyose, uguhagarika uruja n'uruza rw'amapikipiki hamwe n'amakinga, ukurandurana inzigo imirima yacu, amazu hamwe no kudutahukana ku nguvu bakavuga ngo ni ku bushake, tutibagiye ukutubuza ibikorwa vyose bijanye n'uburimyi, umutekano muke, inyuruzwa ry'abantu ku nguvu hamwe no gupfunga abantu atamategeko akurikijwe, igabanywa ry'ibifungurwa twandikiwe n'ibindi. Ivyo ni vyashikirijwe n'impunzi z'abarundi hamwe n'abakuru b'imiryango bavuganye n'abamenyesha makuru. Bamenyesha kandi ko basangiye ahanini ingorane nyinshi ari nazo ngo biganiye izo ntumwa aho zemeye nazo gushikana ako kamo batewe imbere. Turazi na twebwe ko izo ntumwa zitari gufata ingingo zikomeye aho nyene, ariko uko biri kose ako katubereye akaryo kadasanzwe ko kuzotuvuganira kugira isi yose imenye ko Tanzania ihonyanga agateka kacu. Nivyo nyene kandi nisinzi kuri twebwe, bivugwa n'impunzi ziruhutsa. Izo ntumwa zari zitabiriye mu ntango z'indwi iheze inama yakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abashingwamanza hamwe n'abacamanza bakora mu manza z'impunzi
hamwe n'inyambukira igisata ca Afrika yabereye i Arusha muri Tanzania. Iyo nama yari yahagaze cane ahavuga ko igihugu cakiriye imanza ari naco gihangara ibibazo vyibonekeza mu gutunganiriza impunzi. Ku ruhande rw'impunzi kabaye kandi akaryo ko kwiruhutsa mu kubona ingorane zabo zivugirwa mu nama ihambaye cane. Naho biri uko igihugu ca Tanzania cakiriye iyo nama, aho n'abategetsi bari bayitabiriye kigiye kugira ivyo gihindura ku bijanye n'ingene kidukurikirana naho hoba ukubahiriza agateka kacu. Turavyizera neza, uko niko impunzi zizera ibigiye gukurikira mw'ikambi ya Nyarugusu. Ndakwibutse ko igihugu ca Tanzania gicumbikiye impunzi zigera ku bihumbi 200, harimwo ibihumbi 126 zituruka mu Burundi. Mu ntara ya Gitega, babiri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze ukwezi kurenga bapfunzwe. Abanywanyi babiri b'umugambwe CNL muri komine Bugendana, intara ya Gitega hagati mu gihugu, baramaze ukwezi kurenga bapfunzwe. Bikekwa kuba barafashe ku nguvu bongera bica umukenyezi. Abo bagirizwa bariyamiriza ivyo bagirizwa. Umugambwe wabo usaba ko barekurwa. Jonas Nsabimana na Jacques Habonimana, bose abanywanyi bo mu mugambwe CNL, bahagaritswe kuwa 12 Gitugutu uheze ku muhani wabo. Igipolisi nico cabahagaritse. Ivyo vyabaye ku mutumba Nyakeru, ni muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Ivyo vyakurikiye itorwa ry'ikiziga ca Domine Ngendakumana w'imyaka 37, umukenyezi nyina w'abana babiri. Ayo makuru haremezwa na Epimake Mugisha, indongozi y'umugambwe CNL muri komine Bugendana, avuga ko uwo yishwe yabanje gufatwa ku nguvu. Yikeka ahubwo imbonerakure yasangiye urukanywa n'uwo yishwe umunsi agandagurwa. Domine Ngendakumana hamwe n'uwo munywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bari bavuye ku kirabo bari kumwe bafata inzira imwe. Mugisha avuga ko abo banywanyi babiri ba CNL bera. Ati bahagaritswe bitumwe n'umukuru w'umutumba Nyakeru kuko hari abanywanyi b'umugambwe CNL, niko ashikiriza, asaba irekurwa ryabo. Umukuru w'umutumba Nyakeru hariyamiriza ivyo yagirizwa vyose, akanarenza koko abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bahagaritswe kubera amatohoza ariko araba. Abo banywanyi babiri b'umugambwe ukomeye mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Dusimbire mu ntara ya Rutana, umukuru w'umutumba Butezi yahagaritswe inyuma y'ukwezi abogojwe. Vincent Butoyi yahagaritswe n'igipolisi kuri uwa 4 uheze ku rugo iwe ku mutumba Butezi wa komine Giharo, ni mu ntara ya Rutana, ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Kubw'amasoko hatandukanye, ihagarikwa ryiwe ryabaye inyuma y'iburwa irengero ry'uwitwa Gamariyeri Vyuname wo kuri uwo mutumba. Yoba yazize amajambo yavuze ku munsi wo kubisikanya mu mabanga hagati y'uwo yahoze ari umukuru w'umutumba n'uwamusubiriye. Uwo yahoze ari umukuru w'umutumba hakurikiranwa ku caha co kuba yarategetse igandagurwa ry'uwo muntu. Gamariyeri Vyuname yari mu gihe ico kubisanya mu mabanga yiyamirije amafaranga atozwa agenewe kubaka ibiro vy'umutumba no kubaka ikirabo kiri kuri uwo mutumba. Izo ntererano zikaba zaranyurujwe. Ubw'amasoko yacu, Vyuname yahamagawe kuri telefone n'umuntu ataramenyekana haraheze indwi zibiri kugira ngo aze gutora amafaranga yari
yaguranye umuntu wo kuri uwo mutumba ubu aba mu gihugu ca Tanzania. Kuva ahamagarwa umuryango wa Ryuname urasubira kumukubita ijisho. Ikinga ryiwe ryatowe ku nkengera y'uruzi Maragarazi rugabura Uburundi na Tanzania. Uwo mugabo yari yaritwaye kwa Vincent Butoyi, ico gihe yari umukuru w'umutumba, yitwarira uwaramufitiye amafaranga. Naco gituma Butoyi yamenye ivyo avuga kugira ngo amutege umutego. Yagumye amufitiye inzigo kuvyo yavuze umunsi wo kubisanya mu mabanga. Niko bisigurwa n'umugenzi wa Gamariyeri Ryuname. Rimwe mu masoko yegereye iyo dosiye rivuga ko ikiziga ca Gamariyeri Vyuname catowe ku yindi nkengera y'uruzi Mubarazi. Ikiziga ciwe cariko kirabora cane, catowe mu ntango y'indwi iheze hafi y'uruzi Mubarazi ku butaka bwa Tanzania, niko isoko ryacu ryigana. Vincent Butoyi yavuzwe mu mabi menshi y'ubwicanyi kuva muri 2007, ariko ntiyigeze ahanwa bivuye ku gihagararo afise mu mugambwe uri ku butegetsi mu karere. Yaravuzwe kandi mu bikorwa vyo guhagarika batavuga rumwe n'ubutegetsi muri iyo komine. Akaba apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ka Giharo. Abanyagihugu bo muri iyo komine basaba ko ubutungane bukora. Dusimbere mu ntara ya Cibitoke, intwazangabo zitatu mu gipolisi c'Inyamiramabi hamwe n'uwujejwe intwaro bapfunzwe bagirizwa ubwicanyi n'igiturire. Intwazangabo zitatu mu gipolisi c'Inyamiramabi mu makomine ya Rugombo na Murwi hamwe n'umukuru wa zone bari mu gasho k'igipolisi muri komisariya y'intara ya Cibitoke uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi kuva ku wa gatanu uheze. Bakurikiranwa ko ivyaha vy'ubwicanyi n'ibiturire. Abanyagihugu basaba ko buhanwa vy'akarorero. Ivyo vyabaye vyaravuzwe ko vyinshi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu kuva kuri uwa gatanu, umunsi abo bagabo bane bahagarikwa. Ko bw'isoko mu vy'umutekano ritashimye ko rimenyekana, babiri muri izo Nyamiramabi mu gipolisi bafatiwe muri komine Murwi. Abo babiri bagirizwa gukorana n'umukuru wa zone Murwi, bakaba bikekwa kuba barahagaritse mu minsi iheze umudandaza. Uwo mudandaza bamusavye amahera. Uwo muyabaga w'umudandaza ntiyashize mu ngiro ivyo yategetswe. Baramukubise imbere yuko bamupfungira mu gasho ka zone Buhayira komine Murwi aho yanapfiriye. Iminsi mike inyuma yaho, kubera inkoni nyinshi yakubiswe, umugabo wanje yarapfuye, niko umukenyezi w'uwishwe yashinze intahe. Umuryango w'uwishwe waritwaye ubwo nyene. Ibipimo vyo kwa muganga vyerekanye neza ko uyu muyabaga yishwe n'ibikomere bivuye ku nkoni yakubiswe. Ibihushane vy'ivyari vyashikirijwe n'izo Nyamiramabi zibiri hamwe n'umukuru wa zone Murwi, bose bavuga ko yishwe n'urw'akarago biturutse kuri malaria, niko bisigurwa n'umwe mu begereye iyo dosiye. Umushikirizamanza wa Repubulika mu Cibitoke yaciye ahagarika ubwo nyene abo bikekwa. Nyamiramabi higira gatatu nayo yikekwa kuba yahawe amafaranga y'umiliyoni n'igice mu kwemerera abadandaza ko izobasubiza ibitenge bishika 100 vyabo vyafashwe vyari vyavanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu Kinyegero. Iyo ntwazangabo mu gipolisi c'Inyamiramabi yakorera muri komine Rugombo. Inyuma yo kugira amatohoza yiwe, umushikirizamanza wa Repubulika yategetse ko iyo Nyamiramabi ipfungwa ubwo nyene. Abanyagihugu bo muri Cibitoke baranezerezwa n'ihagarikwa ry'izo Nyamiramabi zitatu zari zizwi ko ziduza idarapo mu kurya ibiturire no mu manza ntonto. Basaba ko bocirirwa urubanza bagahanwa bikomeye. Mu rugendo hamaze iminsi hagera mu ntara zitandukanye z'u Burundi, umushikiranganji w'ubutungane yari yagabishije mu Cibitoke Inyamiramabi n'abacamanza barya ibiturire.
ngaya amwe mu makuru yaragezweho yavugwaga cane hirya no hino. Wipfuza kuraje bamwe mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi tugushikiriza, ufyonda kuri sabone canke subscribe maze ko dushizeko inkuru ikaraje gushikira mu ba mbere. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.